Hello, I hope everyone is doing great. Ndizera ko mwese muri amahoro. Tugira tubandanye rero n'ivyigwa vyacu vy'uno munsi. Uno munsi tuzakwiga icigwa citwa past continuous. Mu Kirundi twavuga tuti kahise kabandanye. Aha ni igihe uba ugomba kuvuga ikintu cabaye muri kahise mugabo cabaye mu kiringo kibandanya kanaka. Kumbure dutanze uburero muraza kuvyumva, ariko imbere yuko dutanga uburero reka tubanze turabe ingene bagira iforoma yayo. Iforoma yayo biroroshe, uko ubwa mbere ubanza gufata verbe to be ukashira muri passé, hama ukaza kuyongera ko iyindi verbe, iyo verbe nayo ukaciyongera ko ico twita ing. Muraza kubibona uko biri kose tuvyandika. Rero ikintu nagomba kubereka nuko icigwa caheze twararavye ingene ushobora gushira verbe iyari yose muri passé. Na verbe to be iri mu maverbe ahindagurika. Verbe to be ishobora guhadikirizwa cyangwa kuba conjugué mu buryo bubiri. Iya mbere ni was, iya kabiri ni were. Ino rero ishobora gukoreshwa bivanye na sujet uri kurakoresha. Nk'akari ukoresheje I, ukoresha was. Ukoresheje he, she, it, hano dukoresha was. Ariko izindi zose ziba zisigaye ukoresha were. Dutanze nk'akarero rero twamaze kumenya iforoma ubunya twumvise ko dutanguza verbe to be muri passé ukacongera ko verbe isanzwe iri muri ing form nkuko tubiberetse. Nk'akarero ngomvye kuvuga ico nakoze ejo hahise, avuga nti ejo hahise narumvirije iradio ijoro ryose. Mu Congereza no cavuga gute? Cashobora kuvuga nti yesterday I was listening to the radio all evening. Yesterday I was listening to the radio all evening. Mene majambo vyumvikana yuko ico kintu naragikoze mu kiringo kanaka kirabandanya. Mugabo naco nico muri kahise caraheze, ariko uko biri kose sico kimwe naho novuga nti yesterday I listened to the radio. Ubugomba gushira ishimikiro ko ico kintu wakoze cyamaze akanya kiko kiraba. Niho umusanzu dushobora gukoresha iyo past continuous. Rero ndizera cyane ko mwabitahuye, murashobora namwe kugerageza ubundi burero. Nk'akarero turashobora kandi kuvuga duti kuwa gatanu heze bariko barategura umugambi mwiza. Twoca tuvuga kuno last Friday they were planning a good project. They were planning. Urumva ko were yakoreshejwe kubera yuko hari we. Ahandi ho urashobora gukoresha was igihe ari I nkuko twabibonye, he, she, it. Izindi zisigaye ari you, we, they, ukoresha were. Birakenewe cyane kubimenya. Rero ubunya ko tumaze kumenya ingene ushobora kubishira mu kwemera, hakaro tuko turavuga duti yesterday I was listening to the radio all evening. Ubu naho ngomba kubishira mu guhakana bica bigenda gute? Ico nagomba kubereka ni iki? Nuko igihe cyose uzobona harimo verbe to be muri phrase cyangwa mu byungane, ico gihe mu gushira mu guhakana nuzorinda kuzana ngo do cyangwa did nkuko twabibonye mu vyigwa biheze. Turiko turiga ivyerekeye past simple. Ubu unya kubera turiko dukoresha past continuous kandi tukaba tubona ko harimo verbe to be, ico gihe kino gihe ico dukora gusa ni ugushiramo not. Kana kwa rero n'abahereje cyo tuvuga duti I was not listening to the radio all evening. Yani majambo yesterday I was not listening to the radio all evening. Murabona ingere bice bitandukana. Igihe harimo verbe to be ndayo yasubiyemo muca mubona yuko mwongera ko gusa akajya kajambo gatoya not kerekana guhakana. Ndizera ko bitahuritse cyane. Ubona ko tumaze kubona mu guhakana, reka turabiri hamwe ingene ushobora kugira ikibazo kubaza. Muri iyo nzira nyene nkuko twumvise yuko verbe to be irimo, ntidushobora kuzana irindi vuga rifasha nk'ijya do cyangwa did nkuko twabibonye. Cyo dukoma dukoresha ya verbe to be. Dufashe nk'akarero kuri iryo byunganira n'abahereje, tugomba kubaza nk'akarero mugomba kumbaza mwebwe ati mbega ejo hahise warumvirije radio ijoro ryose. Ico gihe urashobora kucumbaza uti were you listening to the radio all evening? Were you listening to the radio all evening? Muyandi majambo vyerekana neza yuko ari kibazo
umbajije kugira ce ntanga yanyishu nari navuze bwa mbere nti I was listening. Nkakora shobora ati yes, I was listening to the radio all evening yesterday. Urashobora gutanguza yesterday cyangwa ukayihereza byose ni sawa. Rero muri make ni nk'ivyo onya. Kino cigwa nagomvye ko kiba kigufi ariko mu myimenyerezo urashobora kugira imyimenyerezo myinshi. Nk'akarero kubera jewe naberetse ico nariko ndakora ejo hahise namwe noshobora kubabaza nti I was listening to the radio all evening yesterday. Hama nkaca ndakubaza nti what were you doing yesterday? Ejo wewe wariko ukora iki? Nk'akarero ndashobora kuvuga umwanya kanaka nkavuga nti ejo saa 2 z'ijoro wariko ukora iki? Yesterday 8 p.m. what were you doing? Ico gihe urashobora kuvuga uti nariko ndaraba televiziyo. Ucuvuga uti oh, I was watching TV yesterday 8 p.m. Cyangwa kumbura urashobora kuba ari kuriga cyangwa uri kurasoma igitabo kiryoshe ukavuga uti oh, yesterday evening about 8 p.m. mu mango ya saa 2 z'ijoro I was reading an interesting book. Nariko ndasoma igitabo kiryoshe. Muri make rero ni nk'ivyo. Imbere ko duheraheza nagomba kubabwira kino. Akenshi uno mwanya ingene banawukoresha. Uno mwanya urashobora gukoreshwa, mwibuke past continuous. Ni umwanya ushobora gukoreshwa mu kwerekana igikorwa umuntu ariko arakora, bien sûr muri kahise kibandanya, ariko ubundi nawe agakora ikindi. Turashobora kuvuga duti I was studying English while my brother was playing. I was studying English while my brother was playing. Ego. Iyi while bisigura pendant que mu gifaransa cyangwa bisigura ati igihe mu kirundi niko coca tuvuga. Rero turabona ko ushobora kwerekana ibintu bigenda bibangabangana. I was studying English while my brother was playing. Nariko ndiga icongereza mu gihe mwene data cyangwa tuvukana yariko arakina. Muri ubwo buryo rero ndico kintu agomba kubereka ko bishoboka, ariko hariho n'ubundi buryo ushobora gukoresha past continuous biri kumwe na past simple. Reka ndabaha akarero kugira mu vyumve. Hako ndashobora kuvuga nti I was eating when my father came in. I was eating when my father came in. Nariko ndafungura igihe papa yinjira. Urumva ko sinavuze ko cari ikintu cyariko kiraba kibandanya uko kuza kwiwe, ahubwo navuze ati ni ikintu cabaye harimwe, ariko ico kintu cabaye rimwe no kuvuga kuza kwiwe vyasanze je ndiko ndakora ikindi kintu ariko gufungura. Urumva nariko ndafungura igihe papa yinjira. Urumva ko ushobora kubikora mu buryo bubiri. Urashobora kuvuga kuwerekana kimwe kiri muri continuous mu buryo bandanya mbere n'ikindi kiri muri continuous. Muga ico gihe ukoresha while. Mugabo ugomba kwerekana iryungane rya mbere riri mu kubandanya yandi continuous, hama iryungane rya kabiri rikaba riri muri past simple gusa, ico gihe ukoresha when. Ego ndizera cyane ko bitahuritse, ariko nkuko nkunze kubibasaba birakena ko muvyimenyereza mukagira imyimenyerezo myinshi ishoboka kugira mushobore kubitahura. Murashobora no kwandika mu commentaire cyangwa mukatubaza ikibazo mu gihe bikenewe. Murakoze cyane wa mwakwitara kino cigwa, mwibuke kubisangiza abandi no kugira like kugira bishobore gushikira benshi bashoboka bashobore kubiryohererwa. See you soon.